Media TV. Sabaot Media TV. Keep to progress. Yes, bonjour, bon après-midi et bonsoir. Bivaye naho uri kurakurikiranira ikiganiro cyacu ni MC Ivan umutima w'Uburundi kuri micro za Sabaot Media TV. Mbanze mikaze abantu benshi bagiye batandukanye bari korakurikirana ikiganiro cyacu, nongera imikaze aba diaspora bari mu mpande zine z'isi izigiye zitandukanye, twongera tunabashimira cyane ku ntererano canke gukurikirana ibiganiro byacu, ndetse n'amakomantere menshi mugena mudushikiriza, ni bimwe mu bidutera intege ndetse bikaboneka neza yuko tutari dutamba twirorera. Turi mu gisagara cya Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi, aho bona neza yuko abene gihugu nka bose bari ku mirimo neza na neza, bose bari ku muvuduko udasanzwe mu gihugu cy'u Burundi. Akavura karagwa, akazuba karaka, ndetse n'umuco umeze neza cyane. Neza na neza mu gisagara cya Bujumbura hari amaraso mashasha aje mu gihugu cy'u Burundi, hari amaraso mashasha aje gusubiza iteka canke umunezero abarundi n'abarundi kazi ndetse n'abanyamahanga bari hirya no hino. Ni Castel igisata ciza cyane kije gusubiza umunezero abarundi mu kubika amahera no kubikura mu kuronka uturusho twinshi tugiye dutandukanye. Ndi kumwe n'umwe mu basanzwe barongoye iryo shirahamwe ndetse n'umwe mu basanzwe bakora muri ico gisata. Uko biri kose ndi nka MC Iva kugira ngo nshobore kumuyagisha, baduteye iteka, baratwakirana iteka ryinshi. Uyu munsi rero ndabazaniye exclusive news aba diaspora aho muri hose, mumve neza yuko i Burundi ari moto. Ndabakire cyane papa. Murakoze cyane, kaze karibu hano muri Castel. Murakoze cyane. Imbere yuko tugira byinshi dushobore kuyaga, tubande dushobore kumenya ninde turi kumwe, mwitwa bande, musanzwe mujedwiki muri Castel. Murakoze cyane. Hano muri Castel muriko muravugana na ndiyo kubgayo Samson, nkabasanzwe ndumuyobozi ajejwe igisata cy'ubudandaji. Murakoze cyane. Samson, tubande tubashimire cyane kubara mwaduhaye ikaze kugira ngo dushobore kuyagana. Turabashimiye namwe kandi karibu cyane hano nundi musi. Asante sana. Umurundi kazi ariko aradukurikirana, ikibazo ca mbere Castel ni giki? Murakoze cyane. Umurundi kazi n'umunyamahanga ashobora kuba ari hano mu Burundi ariko aradukurikirana. Castel ni gisata cyo guhana amafaranga biciye mu buhinga bwa none, kuriha amafagitire canke mu kuriha ibidandazwa bitandukanye biciye mu telefone muri rusangi. Hama Castel ni gisata gikora ku izina gishira hamwe gisata izina ry'ubudandaji biciye mu societe Ellis Business Company. Hanyuma cemere gukora ku mugaragaro igenekerezo rya 29 Nyakanga muri umwaka wa 2023. Ego ni gisata rero kije gukora ibikorwa bitandukanye, gufasha umwene gihugu canke umunyamahanga ari mu Burundi kubika, kubikura, kurungika amafaranga biciye mu telefone, canke gufasha abantu batandukanye gushobora kuriha ibidandazwa vyabo bakoresheje ico twita code marchand. Hanyuma kandi no gufasha abantu batandukanye gushobora kurihira rimwe icyarimwe, ico twita paiement en masse. Hanyuma kandi hariho n'ikindi kidasanzwe cyo gushobora kurungikira ubutumwa rimwe icyarimwe. Ni gisata rero kije kandi gufasha amashirahamwe atandukanye gukorana nayo, kuko abanwanyi bayo bashobora kuzobika amafaranga bakanayabikura baciye muri iki gisata cacu. Aho ndiko ndavuga amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana, amabanki atandukanye, kandi mwumvise muri ivyo ko dushobora gukorana kandi ibitaro, amashure, amakaminuza bitandukanye, n'amashirahamwe yikorera ivyabo nayo nyene ni gisata kije kubafasha kugira ngo bashobore kugikoresha mu kwakira amafaranga hajya bariko barariha nk'ibintu bitandukanye. Murakoze cyane. Ingenzi iri ku rugendo usanga ifise aho yavuye, ahishitse naho yifuza gushika. Twitegeye yuko Castel ije gufasha ku Burundi, ije gufasha iki wa munyagihugu mutonya mu buzima bwa misi yose. Castel ize gufasha abarundi bose muri rusangi igikorwa kidasanzwe. Murazi yuko
kashitere nkuko twababwiye ibikorwa ije gukora bwa mbere hari ikibazo yaje kwishura mbega abantu benshi usanga bakeneye iki hariho imihoro ihari isanzwe ikora nk'ivyo dukora mugabo tuje kunganira kugira ngo dufashe natwe dufashe umwene gihugu wundi araho atashobora kuronka umuhora umufasha kugira ngo abike amafaranga yiwe yongera yabikure canka yarunga ikintu cyuti canka abagenzi canka ashobore kuriha ibidandazwa canka ashobore kuriha amahera y'ishure canka ashobore kuriha amahera yo kwa muganga ndetse n'ibindi bintu ashobora kuriha kugira ngo yoroherwe ariko hanini mwibuke yuko turi mu gihugu aho abaturongoye mu gihugu nkuko bama babidusavye uhereye kuri nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi bama bavuga bati abarundi barakwiye kwijukira kutaba abantu bagendana amahera menshi ugasanga umuntu afise amahera menshi mwishakoshi gatemberanye miliyoni 5 3 4 mu mufuko hanegi hahura n'abantu ugasanga bayivye cyangwa ugasanga yakoresheje bitari bikenewe tuje rero gufasha kugira ngo dushobore kwishura kuri ivyo kuri ico kibazo abene gihugu benshi bashobora kuba basanzwe banafise kugira ngo twongere tubafashe bashobore koroherwa ahanini akashite ni gisata ciza cyane tugerageje no kuraba ukuntu mwatwakiriye mufise n'abakozi bafisemo uburambe cyane bari Soriente Soria akabadu gacha kada naka kuva mugitangura nivyo muracari bashasha ariko twari twifuza kumenya muwamushitse ugitigire c'abanwanyi bangana gute mbega tutararangiza uno mwaka mwifuza gushika ugitigiri kingana gute c'abantu murakoze cyane uno munsi aho tugeze turageze kuba nwanyi barenga ibihumbi 2 kandi amakonte yaramaze kugururwa kuri bo murumva ko ni intambwe turiko turatera uravye igenekerezo nababwiye twemererewe ko gukorera ku mugaragaro hanyuma kandi uno mwaka utararangira turizera neza ko tuzoba tugeze mu banwanyi bashika ibihumbi 4 hanyuma mugabo mu mpera z'umwaka wa 2024 dufise ihangiro yuko ibice 70% vy'abarundi bakwije imyaka yo gukoresha telefone bice mu buhinga bwa none canke bajya basanzwe bakora igikorwa cyo guhanahana amafaranga bice mu telefone bazoba bashobora kuba bariko bakoresha igisata cacu ca kashitere abanwanyi benshi bakunda kudekeshwa nk'abana barareshwa kugira ngo bashobore kwijukira gukoresha igisata akashtere bakunda kureshwa mu bikino mu bitera mu bigiye bitandukanye cyangwa n'andi ma evenement magiye atandukanye nka kashitere turi no mu mpera z'umwaka mwiteguriye gute kuryoherwana cyangwa kwifuriza umwaka mushasha abanwanyi ba kashitere murakoze cyane kashitere ikirategura uburusho butandukanye mu bijanye n'ibikorwa byo kubika no kubikura amafaranga canke mbere no kurungika mbere no muri bwa buhinga butandukanye bwo guhamagara ivyo rero mu misi ukoresheje ama inite ukuye muri kashitere canke guhanahana amahera nkuko nabivuze canke guterera mu bikorwa bitandukanye mu bikorwa birangiza umwaka ivyo rero mu misi iri imbere kashitere iriko iritegura neza muri zino ntango za kuno kwezi kurangiza umwaka izoshira habona ibitari bike bijanye n'uburusho izokoresha kugira ngo abarundi ibipfurize Noel nziza kuri bamwe hama yongere yipfurize n'umwaka mwiza mushasha kuri bose muri rusangi hari abarundi benshi bazakurikira kino kiganiro ariko batari mu gisagara ca Bujumbura bari mu mishungaro hagati mu ntara zo hagati mbega aho bariho abajan canke abakozi ba kashitere baba bari mu micungaro hagati y'igihugu kugira ngo bashobore gufasha abanyagihugu bato bato badashobora gushika Bujumbura murakoze cyane nkuko mubivuze mumvise ko tumaze kuba dufise abakiriya bamaze kurenga ibihumbi 2 burya rero ubu uye turamaze kuronka abashobora kudufasha abo bitaba agent kumenyekanisha no kudandaza ama electronique amafaranga biciye muri kashitere no gushobora kudandaza n'amayinite n'ibindi mu gihugu cyose barenga 150 kandi turafise n'igitigiri kinini c'abasiperaja bari ku kazi bariko baradufasha kubandanya bakora hama nkuko muri ko muranabivuga mumvise ko dufise n'abakozi barenga 70 bari ku kivi muri abo rero hariho abo bita abo twita ba agent commercial ubasanzwe bari kuri terrain yaho mushobora guca nko mu gisagara ca Bujumbura murashobora kubona abantu bambaye umwambaro wa kashitere mu mice itandukanye kuko turakora kugira ngo kwihangiro twihaye mu mwanya muto
dushobore kuzoba twamaze kumenyekanisha neza Castel gisata cacu ciza cyane. Murakoze cyane turiko turangiza n'ikiganiro cacu dushobore gufata akanya gatonya nk'amasegonda 5 amasegonda 5 yonyene mutubwire itandukaniro riri hagati ya Castel na EcoCash hamwe na Limicash. Castel n'umuhora mwiza cyane ni gisata ciza cyane kije kugira ngo gifashe abene gihugu ukoresha ufise imihora yose ikorera hano mu gihugu cacu cy'u Burundi. Ubu harimwo umuhora ku bantu bakoresha Limitere na Econet leo kandi vuba bwango n'umuhora wa Onamobe uzoba urimwo kandi urumva ukoresheje ni ibintu bidasanzwe. Mbere ikintu gikomeye cyane nuko ufise Castel ukama ugakoresha umuhora uwo ari we wose umwe muri iyo ushobora kuzoshobora nko kwigurira nk'amayinite mu mihora iyo ari yo yose ikorera ngaha mu gihugu. Umva ico ni ikintu kidasanzwe ku bantu bashanzwe bakoresha ubu buhinga bwa none. Hanyuma Castel ikintu gikomeye cyane kandi nuko turiko turagerageza kugira amasezerano atandukanye n'amashirahamwe yo kuziganya no kugurana na menshi ku buryo umuntu ejo azoba afise ishirahamwe ryo kuziganya no kugurana na afisemo konte hama akaba afise konte Castel agashobora kubika no kubikura amafaranga yiwe ahazoba ageze hose hama agashobora no gukora kuyakoresha ico yipfuza ahazoba ari hose. Hama renda nabibutse yuko ukeneye gukoresha ico gisata canke kucinjiramwo ukoresha akanyenyeri 129 hanyuma akadirisha. N'uwo ari we wese afise telefone ariko aradukurikirana asanzwe ataraba n'umunwanyi arashobora gufyonda akanyenyeri atandukanye kugira ngo ashobore gufashwa. Ubure mu gihugu cyose turiko turagerageza kugira ngo habonekemwo abakora bakoresha kandi igisata ca Castel muri rusangi. Tubashimire cyane. Murakoze cyane. Nibaze yuko n'ikindi gihe nitwabakena mudoshobora kuduha akanya n'ikazogira ngo dushobore kuyaga. Murakoze cyane kandi twongera dutumirira n'abene gihugu canke abanyamahanga bari mu Burundi bakoresha uburyo bwo guhanahana amafaranga biciye mu telefone kwijukira igisata Castel kuko kije kubafasha kunganira iyindi mihora iri hano iri kirakorera mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ndabashimire kandi nipfuza yuko muzogaruka kugira ngo dusangire ikiyaga. Asante sana. Yes, bakunzi ba Sabaut Media TV ni MC Ivan twaramutse dutemberera igisata Castel. Castel ni igisata ciza cyane ushobora kwiyandikisha cyangwa kuba umunwanyi wawe uciye ku nimero ntonya nka code akanyenyeri 429 akadirisha hama ugacukurikiza ibyo bari gukora gusa kugira ngo ushobore kuba umunwanyi wa Castel. Castel ni gisada ciza cyane gishobora kuguha umunezero umutusho to kubika no kubikura amafaranga yawe. Castel ni gisata ciza cyane gishobora gufasha akuriha ikori n'amatagisi uciye muri ico gisata Castel. Castel ni gisata gishobora gufasha kuriha ibitaro n'ibindi bintu bigiye bitandukanye kugira ngo ntibishobore kukugora. Rero nahaho kugira ngo ushobore kwiha umunezero ndetse ushobore no kuganya umwanya utarinze kuja ku mabanki canke hariya na hariya kuko telefone yawe ariyo banki yawe. MC Ivan mutima wa Burundi. Ciao ciao. Sabaut Media TV. Sabaut Media TV. We keep to progress.